nagomba kubamenyesha yuko ikigo Ijebu arico kigo conyene kiriho gifise ubwo burenganzira bwo gutanga amakuru y'ikirere. Ayandi makuru y'ikirere nta wundi muntu n'umwe abirekuriwe. Integekanyagihe y'agatasi y'umwaka w'ibihumbi 2026 yerekana ko agatasi nyezina kazotangura uku gukurikira hagati y'iminsi 20 n'iminsi 30 y'ukwezi kwa Nyakanga mu duce tumwe tw'intara kama y'Imbo, Migwa na Mugamba. Murumva ko muri izo ntara kama imvura izotasura mu mpera z'ukwicenda, mu minsi 10 z'ukwicenda. Imvura izotasura hagati y'iminsi 10 ya nyuma y'ukwezi kw'icenda kwa Nyakanga na 10 ya mbere y'intango y'ukwezi kwa Gitugutu mu ntara kama z'Imbo, Migwa, Mugamba, Bututsi, Buyenzi, Kirimiro, Bugesera, Bweru n'igice ca Buyogoma na Buragane. Hagati y'iminsi 20 y'ukwezi kwa Gitugutu n'iminsi 10 ya nyuma y'ukwezi kwa Gitugutu umwaka wa 2026 mu duce tw'intara kama za Buyogoma, Buragane hamwe rero n'intara kama ya Kumoso. Aho rero vyerekana ko imvura izoba yatasuye igihugu cose muri iyo minsi nyene duhereje ko iminsi ya nyuma y'ukwezi kwa Gitugutu umwaka wa 2026. Ko tumaze kuronka rero ubuhinga butwereka ko iyo mvura izoba iri hejuru y'imvura twari dusanzwe turonka, kubera nk'uko muvyumva, kubera hariho ikintu bita El Nino, ni ikintu kigizwe n'ubushuhe bwinshi butuma imvura iciba nyinshi kandi hakaguma hashushe. Niho rero tuvuga ko iyo mvura izoba iri ku rugero rwo hejuru turabiye kuyo twahora turonka. Ariko iyo mvura tubona ko ababibonye babikurikanye neza izoba ingana imeze nk'imvura yaguye mu mwaka w'ibihumbi na 2023. Nagomba kubamenyesha yuko ikigo Ijebu arico kigo conyene kiriho gifise ubwo burenganzira bwo gutanga amakuru y'ikirere. Ayandi makuru y'ikirere nta wundi muntu n'umwe abirekuriwe. Nico gituma rero mbanje kubashimira mwebwe mwitavye ino nama y'uyu munsi ko mwodufasha kubeshuza ayo makuru mu gukwiragiza aya makuru tubashikirije, kuko aya makuru twarayatohoje kandi twayakoreye hamwe n'ibindi bihugu duhana imbibe, tukabona yuko ayo makuru ari amakuru y'ukwizigirwa. Hanyuma abo bandi nabo turumva ko banyotewe amakuru, mugabo bazohora batugendera kugira ngo dushobore kubashikiriza amakuru y'imvaho, bayashikirize nabo abo bakeneye kuya. Gituma bagira imitima ihagaze cyane birumvikana. Urabona iyo umuntu aguhaye inkuru, na cyane nk'ubu uburyo bwo gutumana kw'amakuru bwagwiriye, biratuma abantu baca bashaka kuyafata nk'uko umengo niyo mugabo. Ayo makuru kenshi nibaza yuko abo bagira imitima ahagereka imitima nabo nuko ngira ngo batari bwamenye ikigo cacu Ijebu. Niba bamenya rero uko bamenye ikigo cacu ca Ijebu, bazoheza ngira ngo bazohore nabo batubaza imbere yuko bafata ingingo haba mu mirimo yabo ya misi yose, canke imbere yuko iyo mitima yabo ihagarara. Nibaza yuko ata mitima yohagarara, kuko murumvise ko iyo mvura izotasura ni nk'imvura yari imaze kugwa muri kino gihugu cacu, kandi twabahaye akarorero k'umwaka wasa n'uyu tugira ngo dutangure wagatasi. Naco gituma rero bo bifatira ko bakaraba ivyabaye muri uriya mwaka, akaba ari byo bakorera ko mu gutunganya imirimo yabo. Harashobora kubaho akantu karenze ko kubera ubu turi mu gihe c'ihindagurika ry'ibihe, ariko bizoba bimeze kurya
nk'uko vyabaye mu mwaka uheze warenganye umwaka w'ibihumbi na 2023. Hatunganijwe inama kugira ngo habe akado keza ko kumenyesha amakuru ajanye no kungene imvura izogwa muri iki gihe c'irima twamaze gutangura no kuva mu kwezi kw'icenda gushika mu kwezi kwa 12. Rero twagomba kugira ngo tubashikirize uko twabonye bimeze, twongere kandi tugire n'impanuro duha abarimyi ariko batwumviriza bari hirya no hino mu gihugu. Aha rero leta y'u Burundi biciye mu shiranganya w'ibintu n'ubworozi hariho bimaze gukorwa, tumaze kubona yuko muri iki gihe c'irima nk'uko mwayibonye hazogwa imvura nyinshi cyane, harimwo ivyo twariko turakora n'ibindi vyimirije gukorwa. Aha twabwira yuko muri iki gihe cici twafashe intumbero yuko hirya no hino mu gihugu hacibwa imikobeko matongo kugira ngo twirinde inkukura ishobora kunona indimiro, uko imvura imaze kugwa ari nyinshi birumvikana neza yuko n'amazi yavuye kuri iyo mvura ashobora guteza inkukura. Ibi rero bigaca bifasha yuko iyo mikobeko imaze gucibwa amazi araheza akiminuza aja mu kuzimu, hanyuma aho mu matongo hagaca haguma hari akabombera. Hama kandi biradufasha no kugira ngo twirinde ya myuzurire usanga bamwe bavuga ngo imyonga yatwawe, ngabo hajya icyo twabwira hajya amaze kubona ahantu hatwe mu myonga, no kuvuga yuko isi itabikingiwe neza, itabaciye ku mikobeko kugira ngo igabanywe murindi w'amazi. Hanyuma ikindi naco iyo mikobeko imaze gucibwa birafasha kugira ngo n'umwimbu ushobore kongerekana, kuko bimwe byose twazanye imbuto, inyavu n'ibindi bifasha kugira ngo tushobore kugwiza umwimbu, biratuma bica bigenda neza, bigasha bituma n'umwimbu wa mwiza. Ariko murumva ahantu hadakingiye na ya nkukuru urumva ije byose ica ikukumura igashikana mu myonga. Rero ako nakamaro ko guca iyo mikobeko twagomba tubashikirize. Hanyuma muri iki gihe kandi cirima dusa n'abamaze kwinjiramwo, ni uko twamenyesha kandi yuko icyo duhamagarira abarimyi nibamara guteragira birasaba yuko naho nyine bamenya neza ibiterwa bashobora gushiramo ingufu cyane kugira ngo bashobore kugwiza umwimbu. Ibiterwa koko bishaka kugerageza kurinda cyane cyane iyi mvura nyinshi. Aha rero twagira icyo tugira ko duhamagarira abarimyi bari kwaratwumviriza hirya no hino, tubasaba ko mu biterwa boshira imbere cyane cyane boshira imbere ibijanye n'ibiterwa bishobora kugerageza kurinda amazi menshi avuye ku mvura. Aha twobaha nk'akarorero ibijanye n'imyumbati, ibijanye n'ibijumbu, ibijanye n'amateke, ibijanye n'ibitoke, ibijanye n'ibigori, navyo nyine bimwe bwoko bwabyo bishobora kurinda imvura nyinshi, tutibagiye kandi no kurima ibijanye n'ibijanye n'imboga. Ibi rero turana yuko abarimyi bashyize imbere bagashobora kubirima, turana yuko bizoshobora gutanga umwimbu ushimishije naho imvura izoba iriko iragwa ari nyinshi. Hama kandi tukavuga tuti muri iki gihe murana yuko hari usanga ariko bararima ibiharage, naho nyine twobahanura yuko cyane cyane boshira imbere ibiharage bijye bitondera. Navyo nyene iyo umuntu ateye ibiharage bitondera mu gihe c'imvura nyinshi birafasha, ugasanga vyagenze neza gusumba kujya bateye ibiharage bigufi. Rero nkacangirako kandi dutera kamo abarimyi naho bazo bamaze kurima ivyo biterwa, harimwo ubuhinga bategetse kugenda bubahiriza. Nkaha twabwira yuko nkazo bariko bararima nk'igiterwa c'ibigori, uko bishobora gushika ugasanga nkumbure hajemwo imiyaga bigatuma ibigori bimwe bishobora guhungabana bigatemba. Turasaba yuko boca bakoresha ubuhinga kugira ngo hageze ibagara bashobore kubigira amatuta abandanya, kugira ngo ivyo bigori bishobore kuba bifise inguvu naho umuyaga wubuje mugabo bishobore kugabanya nkumbure ivyo hava bigira ikibazo ngo have bitembagara kubera uwo muyaga. Hanyuma kandi nayo mazi nayo nyene murumva yuko amaze guca amatuta abandanya biraheza bigafasha nayo mazi akaguma hagati y'amatuta
bigaca bituma rero na ya nkukura iheze ikagabanuka bikaza vyunganira ya mikobeko tuba twaciye mu ndimiro. Hanyuma ikindi naco kandi twohanura abarimyi, turahanura abarimyi yuko muri iki gihe imvura iba yabaye nyinshi twagiye tuyibona, hari usanga nkumbure mu mirima hateye udukoko canke hagatera ingwara ku biterwa, naho nyine turasaba yuko abarimyi bagenzura iyo mirima yabo kugira barabe yuko atabibazo bihari bijanye n'ubugwayi canke bijanye n'udukoko twoba twagiye mu mirima. Umurimyi amaze kubona yuko hariho imuti y'amakenga, tugasaba yuko ca agerageza kubishikiriza akitura abagoronome bari hirya no hino kugira ngo bashobore gufasha ari ibikorwa bishobore gukorwa ari kurwanya izo ngwara canke ubwo bukoko bice bikorwa mu maguru masha. Uko abantu bagenda bagwira hagenda hibonekeza ibibazo cane cane, ugasanga ibisagara bigenda vyaguka. Uko bigiye vyaguka rero niko n'amazu abandanya ba menshi. Iyo bishitse rero nkuko muri ko murabivuga imvura ikaba ari nyinshi kaba kuri ayo mazu, iyo rero umuntu atagize icyo akora kugira ngo ayo mazi ashobore kuja mu binogo, murumva ko uko igisagara genda caguka kagenda yegerana, usanga rero habaye ibibazo, ugasanga ayo mazi agiye guteza ibibazo. Aha rero akamo dutera cyane cyane ba mu bisagara bitandukanye, nukumva yuko naho baba bubatse inzu, hari usanga yubatse inzu y'imiliyoni 100-200, inzu hafi mu miliyaridi 1,500,000. Turabahanura yuko rero abo nyene bubatse amazu ko kuyumvira no kugira ngo bashobore gutegekanya n'amatangi, kuko murumva yuko muratekanije amatangi amazi ashobora kujamwo, agatekanya n'ibinogo kugira ngo amazi niyo abavuye ku mazu ashobore guca yiminuniza muri ivyo binogo. Murumva rero yuko biheza bigafasha kugira ngo koko wa murindi w'amazi uvuye ku mazu ushobore kugabanuka. Aro nakamo dutera bariko batwumviriza hirya no hino mu bisagara, uko rero twagiye tubibona mu bisagara bitandukanye, ugasanga amazi ava ku nzu yateje ibibazo, ugasanga hamwe hamwe hacitse imanga hafi y'ibisagara mu bicungaro y'ibisagara, ariko ivyo bikaba bisanzwe vyavuye kuri ayo mazi agenda agurirana avuye ku mazu. Arico gituma rero abo bafise amazu bokora bishoboka byose kugira ngo ayo mazi avuye ku nzu bamwe ashobore kuja mu matangi bashoboye kubaka, canke ibitangi binini bashobora kugura bagashira mu mpangu, hama yandi nayo babimba ibinogo kugira ngo amazi ace guma yinjira muri ivyo binogo, iminurize muri ivyo binogo. Hama kandi nkaca ntera kamo n'abajejwe intwaro nabo nyene ko boshishikara guhimiriza cyane cyane bene igihugu kumva neza yuko ayo mazi ava ku mazu hategereza kuba igikorwa kugira ngo ayo mazi ntateze ibibazo. Kuba tarimba ivyo binogo nakajyo keza kandi gusura kandi kubahamagarira gukwakwanya kugira ngo ivyo binogo bashobore kuvyimba navyo nyene kugira amazi abandanye yiminuza muri ivyo binogo kugira ngo ayo mazi ntabandatera ibibazo. Murakoze cyane. Ico twobamenyesha, murumva yuko turiko turitegura cyane cyane bijanye n'irima ry'agatasi. Aha rero abahinga y'iwacu bari ku kivi, baba bo mu bisata bijejwe imbuto, baba mu bisata bijejwe ifumbire, bariko baragerageza kubikurikirana kugira ngo abene igihugu abarimyi muri rusangi ivyo bakeneye bashobore kubironka.